Eka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migani y'amakungu ya kure. Ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse kuri wewe wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tubahe kaze muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Amakuru dufise yo kwizerwa na makuru ateye ubwoba tujya tuze kugaruka ko mu nyuma z'uko amagara y'abapfunzwe ageramiwe. Mu nyuma z'uko umumenyesha makuru wacu mwakunze muri benshi Florian Irangabiye gushika ubu amakuru adahumuriza avuye mu iborero rikuru rya Bubanza ari amakuru ateye ubwoba. Mu nyuma z'uko n'umuhungu wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alengiyo mu Bunyoni ahejeje kugirana ikiyago n'umumenyesha makuru wacu ari navyo nyene tugira ngo tugaruke ko kandi dusasangura dutanga ukuri kuri aya makuru akomeye cyane mwanyegejwe. Tubahaye kaze, reka nsubire ndaguhe kaze kuri wewe wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migani y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Tubahaye kaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akariko karyonda gusaba muri komisi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona arakazujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avuga mu bisata bitandukanye gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ava mu mabohero atandukanye, aho nanone turibuze kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane adushikiye. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gufata ingingo ikomeye cyane yo gupfunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abo bari mu mugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Ndabibutse yuko aho ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi vyahejeje kumenyekana yuko yapfunzwe kubera ibijanye nuko yari bwibonekeze mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko sentare yo nyene yagaragaje yuko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi yagaragaye ko ivyaha bitandukanye. Bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yama yikura ko abansi biwe, mu nyuma z'uko n'abambasaderi bagiye kurungikwa irya nino ku migani y'amakungu ya kure, bo nanone ari abo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akeka yuko baba bafise umugambi ukomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka twigarukire ku ngingo nkuru turibuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka dutangurire ku wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Alengiyo mu Bunyoni. Mu nyuma z'amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira, mwarumvirije yuko General Alengiyo mu Bunyoni vyavuzwe yuko yoba yagandaguwe mu nyuma z'uko hatowe ikiziga umushikiranganje wa mbere Gervais ko buce batazerenda kugarika akiyashika ico kiziga, abanyororo bagatomora yuko ico kiziga caciye kibugwa irengero. Gushika ubu amakuru dufise yo kwizerwa na amakuru akomeye cyane tugira ngo tuze kugaruka ko. Ndababwira ukuri, Perezida Evariste Ndayishimiye niwe nyene ariko aragirira ibi vyose na cane abarundi. Umuhungu wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi aje mu nyuma z'uko twayaze n'umutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi Yaseni Bunyoni. Mu nyuma naho nyene twagiranye ikiyago n'umwigeme wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi Darirene Bunyoni, aho nyene yagaragaje agashavu ku bijanye n'ibiriko birashikira umuvyeyi wiwe General Alengiyo mu Bunyoni. Amakuru mwanyegejwe mu nyuma z'urubanza rwa General Alengiyo mu Bunyoni turagarutse ngango tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane dukura ku baryango wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi ari amakuru akomeye cyane tugira tubashitseko. Umuhungu wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alengiyo mu Bunyoni amenyesha yuko gushika ubu umuvyeyi wiwe bikekwa yuko nanone yoba ageramiwe. Ni mu nyuma z'uko mu minsi yaheze hatangajwe yuko General Alengiyo mu Bunyoni ikiziga ciwe coba catowe mu micafu. Ivyo vyose rero bigatangazwa yuko vyari vyateguwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi na cane abashaka gushira General Major Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe ahagaragara.
Vyavuzwe yuko nanone Reveriyano Ndikuriyo yatanze itegeko ry'uko aba bose bariko baravugwa yoba General Alengiyo mu Bunyoni na Florian Irangabiye bopfungirwa muri dingidingi. Gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane dufise na amakuru aganukana cyane kubijanye n'ivyaranguye ivyo vyose vyibonekeje muri ayo mabohero atandukanye hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibohero rya Bubanza. Turababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma z'ikiyago hamwe n'umumenyesha makuru wa Burundi Rios TV n'umuhungu wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma zuko uyu muhungu ashikiriza yuko General Alengiyo mu Nyoni ariko araca mu biho bitoroshye. Ni mu nyuma zuko yimuwe aho yari apfungiwe nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu mu iboro rikuru rya Gitega. General Alengiyo mu Nyoni yimuwe mu nyuma zuko yari afashwe agerageza kurungikira icyete mu rindi bohero rikuru rya Bubanza ubwo nanone yashaka kugira ico ashikiriza kuri Florian Irangabiye. Bikaba mu nyuma zuko General Alengiyo mu Nyoni yafashe ariko ararondera akaryo ko kugira ico ashikiriza ku mumenyesha makuru Bob Rugurika gushika ubu ngubu rero ari mu buhungiro. Amakuru dufise ateye ubwoba aremeza yuko General Alengiyo mu Nyoni gushika ubu ngubu ariko arakubagurwa ijoro n'amanywa nkuko amasoko yacu avyemeza. Ku murango General Alengiyo mu Nyoni hari bamwe bo mwigendereza bariko barashika muri iryo bohero na cane bakinjira bahuragura uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Abaryango be bafise icoba n'igishika kuko adashobora nanone kubako bivanye nuko abariko baramuboreza igufa ari abategetsi b'abarungitswe ngo na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Niko nanone umwe mu baryango wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi yamenyesheje asaba ijwi rigera kure gutabariza umushikiranganje wa mbere General Alengiyo mu Nyoni. Bibaye mu nyuma zuko rero n'abapfunzwe gushika ubu ngubu bageramiwe bivanye nuko bagerezwa kuba bo bashigikiye uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Reka twiganukire kuri Florian Irangabiye uwapfunzwe kandi imvuga kuri kandi inzirakarengane nga mu gihugu c'u Burundi. Uyu rero apfunzwe yagerezwa ivyaha bitandukanye mu nyuma zuko ikibanza ciwe kidakwiriye kuba nanone kiri mu ibohero rikuru rya Bubanza. Vyaravuzwe yuko Florian Irangabiye nanone yoba yaragerageje umugambi mu bishanga mu gihugu c'u Burundi, ariko ivyo vyose bamwe batahuye yuko yoba ari okumugerekera kandi yoba ari okumushirako ishano bivanye nuko leta ya CNDD-FDD yama yibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye. General Alengiyo mu Nyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi yoba nanone yaragerageje kugira ico ashikiriza kuri Florian Irangabiye. Gushika ubu ngubu rero hariko haribazwa niba ubwo butumwa bwaba bwaramushikiye ubwo nanone ubwo butumwa bwanyuzwa nanone kuba ku micungararo yabo yo mabohero yompi ryoba ibohero rikuru rya Gitega canke ibohero rikuru rya Bubanza. Muze kunyemera tuze kugaruka kuri ayo makuru akomeye cyane mu nyuma zuko abavyeyi bo muri iryo bohero bariko barakorora amosozi bivanye n'inkuru mbi cyane iriturutsemo. Turaza gutanga umuco wo kuvyerekeranye n'ivyo vyose vyegeranyijwe n'abamenyesha makuru bacu na amakuru mwagiye munyegezwa. Mbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye, reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu misi iheze twarabashikirije yuko ari abambasaderi bategerezwa kurungikwa irya nino mu bihugu bitandukanye bibanyi canke ibihugu vyo ku migane y'amakungu ya kure. Gushika ubu ngubu rero bamwe muri abo abarundi bakaba batanguye kubidogera bavuga yuko gushika ubu ngubu rero ataco bazobamarira, na cane bamwe barungitswe mu butasi bwa President Evariste Ndayishimiye. Bamwe barungitswe ku mvo z'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha bivanye nuko yatewe agashavu n'ivyo abo bose bakora imbere z'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Niki coba cishe inyuma y'ibi vyose biriko vyama vyibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi? Mu kwezi kw'icenda guheze inama nkenguzamateka yaremeje abarundi 9 bagiye guserukira Uburundi mu bihugu bitandukanye. Ibihugu bazojamwo ntibirashigwa ahabona, amakuru dufise aratombora ibihugu bazorungikwamwo nka vyose vyaramaze kubemera. Uwa mbere ni Edouard Nduwimana azoja ibuja muri Nigeria. Uyu yahoze ari igihanganye kidasanzwe mu butegetsi bwa President Nkurunziza yamaze imyaka 7 ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, aho nyene yabangamiye cyane imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, amashiramwe yigenga n'amaradiyo. Niwe nyene yatanguje amategeko yaka ubwigenge na cane imigambwe.
amashirahamwe, ibimenyesha amakuru n'ibindi bitandukanye afata uburenganzira bwo gukora imyiyerekano, ategura ibwirizwa shingiro ryaho ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza n'ibindi vyinshi. Mu nyuma yabaye umuhuza w'abarundi mu gihe c'indyane zikomeye mu gihugu, nta na kimwe yakoze kijanye no guhuza abarundi. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje kutamworohereza kugeza aho Ndayishimiye avuga ko ikibanza c'umuhuza na cane kidakenewe mu gihugu cacu c'u Burundi. Edouard Nduwimana akaba agenywe yari amaze igihe nta yandi mabanga afise ngaha mu Burundi, biboneka ko Ndayishimiye ashimye kumurungika kure. Uwa kabiri ni Eveline Butoyi azoja i Lusaka muri Zambia. Uyu mukenyezi ajejwe amabanga atandukanye muri CNDD-FDD, yarabaye umukenguzamateka, yarabaye no mu nama nshingamateka ya Afurika, yabonetse cane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza aho yakoreshejwe mu gutoteza bikomeye abiyamirije ico kiringo ca gatatu. Amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira, biravugwa yuko nanone yakoreshejwe mu gutoteza abo nyene n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bibaye mu nyuma z'uko gushika ubu rero hari muri komine Mugongomanga na cane abatarahunze barapfunzwe kubwiwe, na cane abandi baricwa. Nkurunziza yamuhemvye kumugira umushikiranganje ajejwe urwaruka n'amaposte. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, Eveline Butoyi yari atonye cane umuvugizi w'umukuru w'igihugu, na cane yari atonye cyane nk'uko bishikirizwa n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ibitaragendereye neza na cane ibitaranezereje umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, aho nyene yaciye yahavuye akugwa muri ayo mabanga. Iyo rero yaragenywe kuba umuyobozi mukuru wa mituweli, na cane nk'uko yamara umupfasoni w'umukuru w'igihugu aratabura itegeko rimugena. Mu nyuma yahawe akazi mu murwi ujejwe kurondera ukuri na cane no kugwanisha abarundi. Eveline Butoyi arungitswe muri Zambia, igihugu kirimwo abarundi benshi bariko bavuga ko babangamiwe bakabura ubavugira. Turasavye rero azobandanye, kandi azobandanye ayo mabanga agiye kuba azezwa, na cane azatunganirize abagenzi bacu bari muri ivyo bihugu. Uwa gatatu ni Anosiate Sendazirasa azoja i Berlin mu Bubirigi. Uyu nanone yarajejwe amabanga akomeye mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, yaramaze igihe kitari gito ari mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza yaraketswe ko ashigikiye nanone abafronderi biyamirije ico kiringo, maze ntiyasubira kuba nanone mu bushikiranganje. Biravugwa yuko rero inyuma yarabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu, hanyuma ararongora mituweli. Ni mu nyuma z'uko rero ntiyari akivugwa na cane mu butegetsi gushika mu mwaka wa 2022. Uwa kane ni Leontine Nzeyimana azoja i Dar es Salaam, yarabaye umushikiranganje mu ntwaro ya Perezida Nkurunziza, yari ajejwe amabanga, nanone yari ajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Yubakanye n'umunya Cote d'Ivoire, na cane nk'uko amasoko yacu avyemeza. Yahoze aserukira Nkurunziza mu bihugu vya Afurika y'uburengero, ni ukuvuga umunyamabanga ajejwe na cane yagenywe guserukira Uburundi ari we nyene ambasaderi ku ntwaro ya Nkurunziza, bidaciye mu nama nkenguzamateka. Bivugwa ko rero igikorwa ciwe nyamukuru kwari ukurondera ibikorwa vy'ubudandaji Nkurunziza yashora, nanone vy'ubudandaji yashora gushiramwo amahera na cane muri ivyo bihugu. Iyo myaka yose inyuma yaho nanone niyitoroshe kuri Leontine Nzeyimana. Aributswe na cane aka kanya. Leontine Nzeyimana arungitswe mu gihugu abarundi benshi bidoga ko bafashwe nabi cane. Ntaco twiteze ko azofasha impunzi z'abarundi muri Tanzania, arashobora na cane no kuzibangamira rwose. Turazi ko abandi bageze na cane aho muri ivyo bihugu babangamirwa bivanye nuko baba bashiriwe ko ababagendako. Turazi abandi yigeze guhakwa nanone gufatisha. Uwa gatanu ni Isabelle Ndahayo azoje i Kampala mu Buganda. Uyu niwe nyene yabaye umushikiranganje wa nyuma wa Nkurunziza, yari ajejwe umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Ubu yahora ari umuhanuzi mukuru mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Ntazwi cane naho amaze kugeza ubu ngubu amabanga akomeye cane. Biravugwa yuko rero uwa gatandatu ari Jean Bosco Barege azoja i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
agiye gukorera mu buserukizi bumaze igihe burimo induru nyinshi. Ambasaderi Jean de Dieu Ndikumana yagarukanywe nga mu gihugu cacu Burundi mu ntango z'ibihumbi 2023 bivuye ku nsaku zabo bakorana bamuteranije n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha. Uwamusigariye nanone ni Prefere Ndayishimiye nawe nyene gushika ubu ngubu rero ntivyamworoheye. Mu nyuma naho nyene yari somambike w'umuryango w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa yuko rero muri gitugutu yarakuwe mu mabanga aca aranka gutaha mu gihugu cacu camwibarutse. Jean Bosco Berege yari amaze guserukira Uburundi mu Buganda no muri Kenya, ubu nanone yakora mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'icegera c'umugenderanira umukuru w'igihugu. Akiri muri Kampala, Jean Bosco Berege nanone biravugwa yuko rero yaravugwa cane ko afise umugwi w'imbonerakure bakorana ibikorwa vyo kuneka abarundi bahungiyeyo. Abandi nanone bari i Washington muramenye ko uyu muronse uwuje kubacunga bikomeye cane. Umwanya ku mwanya ashobora no gutanga amakuru nga mu gihugu c'u Burundi bagaca barungika abaza kubata mu mvuto. Uwindwi nanone ni Ernest Ndabashinze azoja i Rome mu Butaliyano. Ni mu nyuma z'uko uyu asanzwe yarakoze ayo mabanga mu bindi bihugu, gusa gushika ubu atagakuru kiwe dufise mu buryo bw'idonido. Uw'umunani na cane ni Omar Ntezimbere azoja i Cairo muri Misiri. Uyu nawe nyene yarabaye muri ayo mabanga Italian muri Iran nk'uko amasoko yacu avyemeza. Uw'icenda ni Colonel Didase Ntureka azoja Ankara muri Turkiya. Iyo nanone iyi ni intwazangabo yahoze igwana muri CNDD-FDD igenywe guserukira Uburundi inyuma y'imyaka yari amaze akorera mu buserukizi bwo Burundi Addis Abeba muri Ethiopia. Ni mu nyuma z'uko gushika ubu rero kumbure abarundi b'Irusaka muri Zambia bagiye kwiruhutsa mu nyuma z'uko bakuye ko Pascal ataco yabamariye. Twizere ko Everine Butoyi azogera akigoro kugira ngo nanone abarundi bamererwe neza bari muri Zambia. Abari nanone Tanzania nta mpinduka bo kwitega. Leontine Nzeyimana dusanzwe tumuzi mu bikorwa bitoteza abarundi akoranye n'inzego z'umutekano za Tanzania. Abandi nanone barahagabira na cane n'abari i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean Bosco Berege ntaco azobamarira. Ni mu nyuma z'uko gushika ubu rero ashoboye kubagirira, ariko nanone ni umukozi ahambaye w'iperereza azoba ajejwe kubaneka mwese. Benshi mu baserukira Uburundi na cane mu makungu bakora akazi ko gucunga mu gusuma urusaku abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri ivyo bihugu. Haramaze kuboneka abambasaderi bake cane usanga aho nanone babaye abahuza n'abavugizi b'abarundi bose. Ese muri abo bashasha babonekamwo intwari zishasha? Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kwidoga ko nanone hari abambasaderi basigaye bashyiza ikiringo bagaca bisabira ubuhungiro mu bihugu bahora basurukiramwo Uburundi, kandi ntiyabesha. Erega nanone nibo nyene bazi ikibi c'intwaro baserukira. Bakagira nanone bati Imana iracanye ko turonse aho duca. Kumbure muri abo harimwo abatazigaruka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko abo bose batazogaruka. Ariko nanone iciza nuko hoba abahanuzi na cane beza b'igihugu kandi bagakorera neza abarundi bose bari muri ivyo bihugu baba barungitswemo. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira na amakuru tugira ngo tuze kubandanya kandi tubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ntimuje kure, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nari twabateguriye. Ibiganiro vyacu nakagaruka yimbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV yabateguriye ibiganiro n'amakuru turi buze gutambutsa kuri Burundi News TV, aho turi buze gutanga ikiyago mumenyesha amakuru wacu yagiranye n'umuhungu uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko atangaza ibijanye n'ingene uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi ageramiwe. Bikaba mu nyuma z'uko n'amakuru ava mu iborero kuri rya Bubanza ari buze nanone kuganuka ku bikomeye cyane biriko birashikira inzirakarengane umenyesha amakuru wacu mwakunze muri benshi Florian Irangabiye. Amakuru dufise yo kwizegwa arateye ubwoba mu nyuma z'uko turi buze kubashikiriza idonido kubiriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi biriko biravugwa mu gisata c'umutekano.
Turaza kugaruka ku bijanye n'ivyashikiye Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gutegura intambara ku gihugu kibanje cy'u Rwanda, n'ivyashikiye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko haboneka injyane zikomeye cyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Vyatanguye kumvikana yuko muri Permanence Nationale hatanguye injyane kuri irigenekerezo, ubwo Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo na zimwe mu ntwazangabo zikomeye cyane na cane batari ko baravugwa rumwe, aho nyene turi buze gutanga umuco kuri ayo makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Mbahaye ikaze mu bindi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka, abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatohoza. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.